bakunzi ba Agasozo TV turabaramukije twongera tubaha n'ikaze muri kino kiganiro ikiganiro cy'uno munsi rero tukaba twashoboye kubashikana kuri Palais des Arts aho hari kwabera exposition yari yateguwe na koperative ihurikiyemo abakenyezi Mr Donalino yari koperative ihurikiyemo abakenyezi na cyane yuko ibintu bariko baragaragaza Derosi kuri uwo munsi guhera itariki 28 gushika itariki 3 z'ukwa kane ubona yuko byari ibintu by'amateka Derosi na cyane ko byari byoroganijwe n'abantu b'abakenyezi Derosi. Ego ni igikorwa cyari cyateguwe na koperative y'abakenyezi ni coopérative des femmes artistes et artisanes du Burundi. Biboneka yuko cyari igikorwa kimeze neza giteguye neza vraiment ku buryo byagenze neza. Ego mu kiganiro rero twashoboye kugiranira na presidente w'iyo koperative ni Ndikumana Eveline yarashoboye kutwiganira ingene koperative yatanguye ingene ibikorwa byabo babikora ihangiro y'ivyo bashaka gushika ico bashaka gushikako reka ranatubwira n'ihangiro ry'iyo exposition yose kuburyo byari ibintu meze neza muraza kuvyiyumvira hano muri kino kiganiro. Ni byinshi Derosi yashoboye kutubwira yaratubwiye ko bamaze gutembera heje bamaze guserukira igihugu cy'u Burundi Derosi bivanye n'ibi bikorwa byabo basanzwe bariko bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi Derosi ni ibintu by'amateka menshi cyane barafise na vision ikomeye yaratubwiye yuko no nyuma y'imyaka 5 bashaka yuko baba bamaze kuronka microfinance yabo Derosi. Ego bafise vision ndende vision vraiment biboneka ko ari nziza biboneka neza ko vraiment ari abakenyezi baje bafise inguvu ego bafise ishaka ryo gukora vraiment reka noneho tubereke ingene kuri Palais des Arts byari bimeze hanyuma babandanye baraba ingene byari vyifashe ibikorwa byari bimeze neza vraiment reka tubibereke ingene byari bimeze. Abandongoye coopérative des femmes artistes et artisanes du Burundi COFAB. Coopérative des femmes artistes et artisanes du Burundi ni coopérative y'abakenyezi ikora ibikorwa bitandukanye bakora mu mafiliere ane bisata bine ni kuvuga ko turafise igisata c'abacafyi abajisha ababumba turafise n'igisata c'abashona rero hambavu y'ivyo turafise n'igisata c'abakora ibidede aho nashatse kuvuga izo zine ko yanze zatanguranye na koperative ariko haravuka ibindi bisata biza vyiyunga kuri izo zine zisanzwe zihari. Ibikorwa dukora muri koperative yacu ni ibikorwa biriko bikorwa n'abakenyezi kuko koperative yacu ihurikiyemwo abakenyezi n'abigeme. Yego ni kuvuga yuko ibikorwa mu byo dukora harimo n'abagabo bashaka kubikora ariko mu byo dukora ubunye birimo abakenyezi bonyene nta bagabo barimo kuko nk'umugabo yashaka gucapa twe turacapa n'ivyo ndakubwiye ko ari ibidede arashaka kubikora ariko ibintu byo kujisha nkunda kubona abagabo bajisha ariko barajisha inkofero ego barajisha nari ndababeshe nabo nyene barajisha gusa koperative y'iwacu no gushona barashona ariko koperative y'iwacu ni koperative ihurikiyemwo abakenyezi n'abigeme gusa. Iki gikorwa mu kugitegura twiyumviriye ko turi mu kwezi k'umukenyezi ku kwezi guheze cyatanguye mu mpera z'uku kwezi twashatse kwerekana ibyaranguwe na koperative mu mwaka imaze umwaka umwe twashatse gusozera umwaka twerekana ibyo twahinguye twongera dusozera ukwezi kwahariwe abakenyezi twerekana ikintu umukenyezi amaze gukora ibikorwa bitandukanye. Mbere turamaze gukora n'ama exposition hanze kuva koperative ivuze turamaze gusohoka hanze y'igihugu twashitse Tanzania Mwanza muri exposition yahuje ibihugu vya EAC abanyamyuga mu bihugu vya EAC ariko sinovuga ngo hari igikorwa twari bwakore kijanye na exposition tuba turaciyitirira iyi niyo ya mbere dukoze tuyitirira ko twayiteguye. Nyuma y'iki gikorwa abo dukenera badusanga kuri Musée Vivant hahurikiye abanyakenyezi b'abanyamyuga benshi bari muri iyi koperative yacu nubwo hariho n'abandi batari muri ico kigo ariko ahanini ico kigo muzogisanga kuri Musée Vivant niho duhurikiye. Novuga ko bamaze kuronka akarusho kuko hariho amakuru adushikira turonka nk'uwikorana wenyene
ariko tumaze gukora turi kumwe n'abandi turahanahana ivyumviro ku cyo tuba turonse nka information cyane ku bintu vy'ama exposition kubera ibintu by'imyuga n'ibintu bisaba kugira ama exposition cyane werekana ibyo ukora benshi navyo baba bazi kenshi babigura ariko babibonye biri expose rero akarusho kabo turi kumwe ubu nuko biyunze bagira urunani ubu ni bamwe ntibagisanzaye ubu turonse inkuru tuyironka twese hama tukayisangira koperative yacu dufise ijisho ribona ko si kwishima muga turi kumwe n'abantu twiyumvira ibintu bya kure turiyumvira yuko nko mu myaka 5 twaba dufise microfinance yacu ivuye kuri iyi koperative ibyo ni ibintu twiyumvira tukavuga tuti uko biri kose imyaka 5 nihere dufise microfinance imbere y'uko imyaka 5 ishika turiyumvira kuja cyane mu bihugu vya EAC ibihugu bidukikije tugira urudandazwa tunga ubucuti n'abandi badandaza bakora ibyo dukora kandi turifuza gushika kure turetse ibihugu vya EAC turakeneye no gushika no mu bihugu vya Buraya mbere kamunotera abakenyezi n'abandi babasha gushika ku ntumbero bihaye nuko bo bishiramo ingufu ikintu ukagitangura iyo ubonye chance ntureke ubandanye kuko waramaze kwihangiro ni kuvuga yuko waramaze kwimira je ngomba nkora iki nubwo ubona gicumbagira ntugite ko ushaka kugenda gutora ikintu ugasanga nico toye kiranse rero wihaye ihangiro ni ugukurikirana ico kintu uriko urakurikirana ukagifata nka nkama ukavuga ati ntegezwa gukora iki kintu kandi ndagikore nkeneye kubona aho kizoshika ntabonye aho gishika sinzoheba ukiha umwanya ukwiye kugikora no kugikurikirana jewe nayitanguje duhejeje kugira formation twaduhejeje kugira ama formation ajanye no kwitunganya mu bintu vya entrepreneuria wari umugambi wa leta baciye mu ma chambre sectorielle cyo twita ama chambre sectorielle na CFCIB chambre fédérale de commerce hama turagira inyigisho izo nyigisho tuzihejeje je cyo niyumviriye bari afise financement ya BAD cyo niyumviriye nace niyumvira nti kwizi formation ziheze twaba turi hamwe gucyanye nta kintu twogira tuje hamwe dukora ikintu kimwe none ibyo twabaye mu kwezi kwa 3 ndavyumviri mbere na koperative yaranangoye kugira ndabumvishe ko tugira koperative kuko iyi koperative ni koperative y'abambere y'abakenyezi ivutse b'abanyamyuga kuko bahora baba mu bindi bintu by'amasosiyasiyo ariko na koperative y'abakenyezi bonyine ari bwigeri baho mu Burundi ko babuni birenda babwiye ko ari ya mbere idufise ngaha iyi yarafashe umwanya bwa ngo tuje hamwe bikunde kuko bamwe bavuga ngo ibi bintu ntibishoboka abandi ngo tubireke tubanaye dukora uko twaba dukora navuga ati kubanaye dukora uko twaba dukora nta nguvu ziba zirimo ndabibumvisha barateba baravyumva hama iyi koperative iravuka yego hariho n'abandi twari dusanganwa ariko ahanini icyumviro cy'uko twakora koperative ni je nari ndagifise cyane ego Mr Donali Numba barahejeje kwirabira ingene ibikorwa byariko biragenda hajya muri Palais des Arts babonye byari ibikorwa byiza bimeze neza vraiment ya nibaza ko abantu babikurikiranye icambere na mbere twabwira Deros bamanze baje kuri YouTube bandike Agasos TV hanyuma bagire subscribe Deros baze baba mbere bama bakurikirana ibiganiro tuzokwama ducisha ngahanye ku Gasos TV ego ni baje kuri YouTube channel yacu bandike Agasozo TV baca babona chaîne yacu hanyuma bace biyabonesha kugira ngo andanye baronka amakuru meza kandi agezweho ico gikorwa rero barabonye yuko ari gikorwa kimeze neza barahejeje kuvyibonera aho mbere bari bagihaye ikivugo kivuga giti art et artisanat produit de la femme burundaise donc vyari ibintu bimeze neza Mr Donald vyari ibintu vy'amateka menshi kandi cyane aho usanzwe arongoye iyo koperative Madame Ndikumana Evrine avuga yuko babona vision bafise vision ndende vraiment kuburyo ubona ko ari abakenyezi bashaka gushika kure gose yego bashaka gushika kure gose mbere n'ababishoboye bo batera intege vraiment kugira ngo bashigikire igikorwa cy'abakenyezi hanyuma rero nkuko mwari ko murabibona kuri micro ya Rijewe Babu Derlene Nzima ndi kumwe na ni Mr Donali Numba nyene nkuko musanze mubizi aka Minigizo Danger Boy Amlungi 257 ni wa muhungu w'abarundi Deros ndabakunda cyane ego kuri kamera naho murabona ni yari Dabe ego tukaba tubashimiye gose
kungene mwariko murakurikirana kino kiganiro Agasozo TV tukababwira tuti ciao.